Ego ikibazo cyo kuronka imitahe kugwaruka ni kibazo kidasanzwe kuko rimwe na rimwe usanga ababa bavukiva ku ntebe y'ishuri tukava ku ntebe y'ishuri tudafise uburyo twamara gushika bukivi kugira ngo dushobore kwiteza imbere bikatugora ariko turakengurukira leta ko yagira dufata mu mugongo aba ugwaruka kandi tukanashima yuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyorohereza abanyamitahe kugira ngo bashobore kwihangira imirimo nk'uko babivuze ivyo biradufasha cyane mugabo muri bwa buryo bukeye umuntu abafise mu gihe uba ufise iciyumviro c'ivyo woshobora kwerekezamwo ivyo woshobora gukora urafata twa dufaranga dukeye ufise ukavuga ugatangura umurimo hama ukagenda uregera imbere buke buke gutyo ugashobora gushika kuco wipfuza baramutse ariko badikurikirana kuri kamera zacu za Bishop TV ni shashi romantique twe turagendera abari muri exposition vente abana bariya mwana mwaka twashikiriye kubadandaza amaji n'ubuyi ndetse n'ibindi kumbure simave nza kubivuga kutariko tukanire nabwira ngo tumenye ivyo bariko barakora nibikurikira mugumane nacu tubanze tubaramutse namahoro ga boss namahoro turashima Imana yego namahoro mahoro cyane musa kubwira abariko badukurikirana ivyo mwazanye namwe muri no exposition ego twe turi abakozi ba Safi business company tukaba twazanye muri exposition ibinyobwa bikoze mu mabungo hamwe n'ubuyi ego tubanze tuhagaraka ibijanye kwaya maji mukora mu mabungo mbega nakahe kantu kabijya kari muri ano maji katandukana n'andi maji abandi bakora icambere akabijya kari muri aya maji yacu dusanze dukora nuko amaji yacu dusanze tuyakora mu bitegwa byo ngaho iwacu no kuvuga dukora ibintu mu bisarurwa vy'ivyamwa vyimbuwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ico nico cambere nkigira kabiri nuko ivyo dusanzwe turiko turakora abantu babihurumbira kandi bakabinwa cyane kandi bigira bikabaha amagara meza yego ibintu by'amabungo menga ntibigwiriye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubwo biroroha kuronka amabungo neza gamusho gukora ama produit menshi nivyo rimwe na rimwe abantu barakunda kwiyumvira ico cimviro biyumvira ko amabungo adashobora kuboneka cyane mugabo nagenda kumenyesha ko amabungo ahari ku rugero utoshobora kuvyumvira hari habarimyi bahagurutse baraja mu burimyi koko kandi uyu munsi bariko barakora batiziganya kugira ngo igitegwa c'amabungo gishobore gutera imbere nk'ubu notanga nk'akarorero nko mu Gitaza n'ahantu dukora amabungo menshi cyane menshi ahandi naho dushobora kuyakora ni mu ntara ya Kayanza yego mbega ko muyakenera cyane mwaragize iciyumviro cyo kuyirimira namwe ego ico cimviro twarakigize nubwo bitoroshe iyo umuntu ari karashinga uruganda bitaba vyoroshe ko umuntu aca atangura no kuronka aho yohita yarima na cyane cyane twebwe nk'abajeune entrepreneur nk'abakiri bato bakiriko bararondera ingene boshingure inganda bashobora guhagarika ivyo gukora ibintu vyabo bikoreye ubwabo rimwe na rimwe usanga bitugora mugabo turafise gahunda yo kugira imirima yacu tugateragira amabungo mbere twaramaze no twaratanguye kugerageza uburyo kugira ngo turabe intara zoba zimberamwe amabungo kugira dutangure kuzirimamwe amabungo ego murakoze cyane dusimbize ku buyi mbega namwe muri ubu buyi bwa Safi business company nakahe kantu kakabijya karimwo kabutandukana n'ubundi buyi twagiye turabona handi ego murakoze cyane abasanzwe bakora ubuyi nivyo usanga ari beshi ariko ikintu cya mbere twebwe ibuyi tuba dukora mu mbuto mu ntete ziba zirobanuye tukaraba yuko zimeze neza kari nziza izitameze neza tukazitoramo tukazikuramwo hanyuma tukazikaranga neza zigakarangwa neza ku rugero ruba rushimishije naco gituma rero niyo abantu babwihereje usanga ari ubuyi bumeze neza bumota neza bakumva buraryoshe nico kinatuma babuhurumbira yego mbega nizihe ngone zikunda kubashikira kenshi iyo muri ko murakora ubuyi
Akenshi ingorane dukunda kugira ni ikibazo cyo kuronka intete zumye ku rugero ruhagije. Ku rugero ruhagije hari gushobora gusanga hatabonetse intete zikwiriye ku masoko, ivyo navyo rero ugasanga biratubereye ikibazo, canke ugasanga harabaye ihindagurika ry'ibiciro ku masoko, ugasanga nk'ubisoya zabuze, ugasanga habonetse nkeya ugaca usanga baciye baziduza ibeyi canke se zamu ugasanga zabuze gaca ziduga ibeyi. Ivyo rero biratugora cyane kuko natwe ntitwaca tuguma duhindurira abakiriya ngo tubahindurire ibiciro tuduza tumanura, ahubwo rero duca duhitamo kugumiza ku biciro dusanzwe dufise, tukemera igihe byazimbye tukamera nk'abahomba, hanyuma ikindi gihe tukagumiza hamwe kugira ngo ntitugume tujuragiza abakiriya bacu. Hanyuma ubu turi mu rugendo rwo kuraba ukuntu twashobora kwiteza imbere, ugwarukana cyane kugira ngo twihangire imirimo, ariko ubu abenshi mu gwaruka bavuga yuko hari ikibazo c'imitahe. Mbega namwe nk'abakoze iyi kampani igeze kuri no ntambwe, ikibazo c'imitahe mwebwe mukibona gute ugwaruka? Mbega ni gute ushobora kugira ngo nabo barashobora kuronka imitahe kugira ngo biteze imbere? Ego, ikibazo cyo kuronka imitahe kugwaruka ni ikibazo kidasanzwe, kuko rimwe na rimwe usanga ababa bavukiva ku ntebe y'ishuri, tukava ku ntebe y'ishuri tudafise uburyo, twamara gushika ku kivi kugira ngo dushobore kwiteza imbere bikatugora. Ariko turakengurukira leta ko yagira dufata mu mugongo ugwaruka, kandi tukanashima yuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyorohereza abanyamitahe kugira ngo bashobore kwihangira imirimo nk'uko babivuze. Ivyo biradufasha cyane, mugabo muri bwa buryo bukeye umuntu aba afise, mu gihe uba ufise iciyumviro c'ivyo woshobora kwerekezamwo ivyo woshobora gukora, urafata twa dufaranga dukeye ufise ukavuga ugatangura umurimo, hama ukagenda uregera imbere buke gutyo ugashobora gushika ku cyo wipfuza. Yego, tubashimire cyane, hama mugire akajemo mutekereye abakiriya bakunda kuza kubashorera, ndetse n'abandi bakunda iji kugira ngo bashe kuyihurumbira cyane. Murakoze. Icyambere nosaba abakiriya bacu yuko boshira imitima hamwe. Safi business irahari, kandi icifuzo cyacu ni cyuko abakiriya bacu bashobora kuronka ibintu vyiza, bakaronka ibintu nk'uko uruganda ari safi, n'ibintu dukora bikaba safi. Ni kuvuga nibashira imitima hamwe, bumve ko ibintu turiko turabahereza ni ibintu dukora twitonze kugira ngo dushobore kubahereza ibintu biri safi, tubahereza ibintu vyiza bifise akamaro mu buzima bw'umuntu, bishobora guteza imbere amagara y'umuntu, amagara y'abavyihereje. Kandi tukanahumuriza n'abakiriya tubabwira yuko ata bintu byo muri safi bazigera babura, bazokomeza kuronka ibintu byacu ku rugero rwiza. Turavyizeye kandi turanabibijeje, nabo nibahumure, ibintu birahari. Yego, mbega boss namwe muriko mukora gute kugira ngo Safi business company ishobora kuba ikampani mpuzamakungu? Ego, murakoze cyane. Twebwe icyo turiko turakora kugira ngo Safi business company ishobore kugera kure ni intambwe zitoroshe, ariko turizera ko tuzobishikako, kuko ubushize nko mu kwa kabiri twarashoboye guparticipa muri foire yabereye urushe ya yose, kandi twarabonye yuko ibintu byacu bikunzwe. Naco gituma ubwa mbere na mbere mbanje gushimira Bishop TV kuba mutuyumviriye ko kugira ngo mushobore kutuganiriza kugira ngo ibintu byacu bishike kure. Ni muri iyo ntumbero rero yuko uko abantu bazogenda bamenya ibintu byacu biciye iwanyu mudufashe kumenyekanisha, ni nako n'abantu bazogenda babikunda, ni nako na societe nayo izogenda ikura. Rero tugahamagarira abantu kwihereza ibinyobwa duhingura mu vyimbuwe hano iwacu Burundi. Abantu bareke kuguma biyumvira gusa yuko bo kwihereza ibintu biva hanze. Abantu turashoboye, nico gituma habaho ibintu bita made in Burundi. Mu Burundi mu vyukuri namwe mwamye mugendagenda murona yuko abarundi bo barashoboye, barakora ibintu biri ku rugero rudasanzwe. Nico gituma rero natwe ibinyobwa byacu canke amafu y'ubuyi yarasuzumwe n'ikigo BBN, bifise akanovera, bimeze neza, biri ku rugero rwemewe n'amakungu. N'abarundi rero nibadufashe, twe tuzotera imbere mu gihe bazoba bariko barabikonsoma, bariko baravyihereza. Ivyo bizodufasha kuduga n'abagira amagara meza, n'amakori abandanye yinjira mu gihugu. Ego, kandi uko tuzotera imbere byumvikana yuko n'akazi usha tugatanga, kuko hari abantu benshi baca baronka akazi kubera uruganda ruba rwagutse. Ego.
reka tubashimire cyane mwumvise ibibazo byinshi n'inyishu nyinshi nizere ko ugwaruka muko muraronka umuco uciye ku bandi ba entrepreneur babwiraho batanguriye uko biragenda mugana mwumva nuko twakora kugira ngo ushobore kuronka imitahe mwumve yuko kugira ngo umuntu yiteze imbere si umutahe utangura ahubwo hatangura iciyumviro umugambi hanyuma ukaja kugikorwa mugomane nacu mugire subscribe kugira ngo mwandaye muronka inyigisho zijanye no kwiteza imbere biciye kuri Bishop TV murakoze cyane.